nibigira gatatu mbega hamwe kwisanga usigaje iminota 5 gusa kuvuga kwisi ni kihe kintu woba barakusize kidakosoretse ni wasanga wabazwe no kusiza abana batamenye mu ishuri umuhamagaro wari ubwigisha umuganga akoze yerera agatanga umuti utariwo umuntu aragwara cyangwa umuntu agapfa n'umusore afite abaganga benshi batari abaganga muri Imana yari baze nk'abamekanisi bise bagiye baravuga cyambere cyo ndashimiye cyane abateguye kino gikorwa bigaragara ufise amaso ameze ukunda abamenga abantu ni bake ariko turi benshi twakoze tugashobora gushika ngaha hamwe twohinduka twese biroroshe ko duhindura abandi batarahinduka sibyo none amana agomba kuvuga gatonya ku bintu yavuze cyane ngo kuri tara aravuga na passion kubera ikirundi ari gikene iryo jambo mu kirundi sindaritora neza mugana yashyize muri dictionnaire mbona bambwiye ko ari impano mu kinyarwanda ikintu Imana baraguhaye okay très bien ingabire ubwanjye no kwizeza ko ata muntu n'umwe adafise ingabire Imana yamuhaye ndavuga ko ikibazo kimwe gihari ni uko bivanye naho jewe ndabiye yanje ushobora kutayibona nina ja kwefari wa yanje mu gushona kwiwe nza kubona ko atashoshoboye ubundi yanditse ngo wogerageza gukompara ifi n'inkende ya akazihere exercice mu mazi inkende yo naniko muguzi haye kuri igiti ifi nayo yocinaniko sibyo bivuze ngo ikibazo gikomeye no kumenya iki wawe naho ugomba kubikoreshereza c'est tout sino hari kitara rikurimo je ndashobora kwatsa kare bavuze ngo turirimbe abatabizi bavuze banda babibaza ngo noririmbe muga kubera ko bivaye n'umwanya bagomba kuririmba uko niyizi umuntu bari bakeneye byo moya ntiyejewe naciye ati amagara be muguba amatara yaza bacavuga ati dushira ikintu hajya hari handi naho mbere yacavuga ati nanje si jewe ni Claude umuntu wese arafise ikintu muri we gishobora kumurikira abandi bantu uno munsi yoja kwikompara n'uyu ariko aradufatira video nibaza ko miliyo yacavuga ati kumbe nanje ntashoshoboye byari byoroshe ko tubona ko ataco twari kuvamwo iyo tudatangura mu ishuri mu wa mbere nimba umwana azoba umudoktere akabimenya ati nzoba doktere agashaka kwinjira mu ishuri mu wa mbere ntiyige bya biharuro 1+1 = 2 nibaza ko yohashitse ariko hari igihe kimwe twagiye kwishuri tutabishaka badutwara ku nguvu rimwe twarakubitwa ubwabo kumisi yagiregera imbere wisanzwe uri doktere bamwe bamuntu umunsi uravuga ngo amashuri twiga ngo nta mukamara afise kubera ko twagiye gukora ibitandukanye n'ibyo twize ariko madame yavuze hano ngo hari ahantu ngera bigakunda ko bamujambo ngo vuge kubera ndi umwigisha dufise nivo zingana uno munsi naba ntiza amashuri base ngo mbe fise yayandi igihugu kinsaba nibaza ko hari ahantu ngera ntuvuga bavuze ngo complexe d'infériorité turashobora kumva ko umengo ntacumaze kumva ko tovuga nakunze gutanga akarero gatonya kuri Yesu kuko dukunze kwigisha kuri leadership kandi nayo tuyikura kuri Yesu sibyo Yesu ku myaka 12 ibikorwa byose yakoze yari yarashoboye kubikora kuri ya myaka 12 agifise 10 mission yari afise yari ikwiye yarashobora kubikora muga amategeko y'ico gihe avuga ngo adakwije 30 ntaza kuvuga yarayubahirije ararinda maka 30 azigere kugira ngo gikunde ko avuga birashoboka ko ari itara rikurimo ikeneye kwaka mbere ugasanga niwe wari gukoresha conference ngaho wari kuvuga byinshi kuturusha cyane kurusha batwigishaje mugabe ikibazo hari ikintu kibizibi hari ikintu kivyugaye so atari amategeko y'ikigo avuga atiutarakwiza byinshi utakuragera kuvuga hariho niveau d'étude bavuga ati no utaraheza humanitaire mbere no hagarara so atari ikintu kana kavuga ati ikintu utarakironka ntibikunda kuvuga ngo tukumva reka tubanze tugaburire tubanze turondere iyo bagage no bihuza niki yavuze ngo reka tuze muri seminaire kugira tuze kwiga ndakunda umwanditsi w'umurundi umwe yigeze kwandika ngo ni wagira amahirwe ukaronka aho wigira ukagira n'andi mahirwe yo kuronka cyo wiga uriga kuko atawe ukora ibirengeye ivyatsi nta gihe na kimwe uzigera ukora ibintu birengeye ivyatsi ariko uzokwamukora ni muri 50% muri 100% wari ufise kuba twaje ngaha tukumviriza turashobora gutahana 80% mugambi ushobora gucungira na gukora 100% wumvise 80% umukora 30 cyangwa 40 ariko utaje nango ntiyumve na 80 bibaza ko na disi yo ivuga aza kuvuga ibyatumvise gute okay yari juste kubabwira ko muri twese umuntu wese arafite imana guteretsemo ikibazo nuko ngenda kucevariwa
muri kariyeri y'uwundi muntu. Batubwiye akarero k'abantu bakora amarimi kashi kandi ni byiza akaja kwiba reka yikore muganda afise ubwoba ko bajya abantu bari hajya benshi bafise rimi kashi si bose bari barahawe kudandaza amayinite. Uno munsi kenshi twisanga dufise abadokiteri sindabizi ko ari umuntu arakubaza umuntu kwa muganga ubundi ibikorwa byose ni ivy'Imana kandi akazi kose kashobora gutunga umuntu. Muga sinakunda cyane ko hogira umuntu aja kwiyegeza mu kintu cyo ku magara y'abantu. Ndabaha akarorero umumekanisi yagize erere imodoka igira ikibazo sivyo umuntu akora amatara agize erere swate ni washa canka turira inzu sivyo umuganga akoze erere agatanga umuti utari wo umuntu aragwara canka umuntu agapfa. Uno musi turafise abaganga benshi batari abaganga muri Imana yari bazi nk'abamekanisi. Hariho abaganga dufise uno musi Imana yari bazi nk'abakomersa kubera ko yabonye muri commerce akamera ariyo canke abavyeyi bamubwiye ati genda nigira amashuri aya turashimye cyane abavyeyi batamufashije kuja kwiga yiwe ayabo abenshi no musi twicaranye amadiploma atari ayacu ariko ari ay'abavyeyi bacu kubera ko bitakunze ko yiga medicine ngo ayimare agaca avuga ngo genda wige medicine ubu tuja kwiga medicine ko umuvyeyi guto ariko muri bo hari harimo business hari harimo commerce. Umwe ariko aravura umuntu uzumva ngo imodoka yawe ikobera yagize ikibazo aca asiga umurwayi akabanza kuja gukurikirana imodoka umurwayi agacapfa tugaca tujagurisha tubabara cyangwa rimwe twese babona Imana imuhamagaye ariko ukumva umuntu agiye atageze kubera ko yakurikiye kariyeri itari kwiwe. Uwo mbaza ngo none ko byase tukisanga twaramaze kuyiga dukora iki birashika nkaba niza amashuri y'abavyeyi banje ibikomere bimwe bavuga blessure y'abavyeyi bagaca bamwika kwiga ikintu cy'uwo batashoboye. Mu muryango ngo wacu nta muntu camanza n'umwe arimo kandi baba batuburanya genda wiga ubucamanza bwo kunukuri basi nimba byarashitse ukaba wayiza atari wawe no musi ukadekuka ati kumbe nicari kwanje yashire ku ruhande amukore formation zamaho zirahari siela uje muri kariyeri yawe nayo kirababaje ko umuntu yopfa afise imyaka 60 Imana ikamubona nk'imyaka 5 kuko imuheruka afise 5 inyuma yaho yakoze ivyiwe nyakoze yamuntu. Ndahejeje mfise umupapa umwe w'umugenzi aje kwidekuvura après 50 mu myaka asigaje bagafata atrangi mu Burundi ubuzima turabuze byo turangiriza Imana imutije amagara aja kwitora afise 50 atora ico yari gukora ko atari cyo yigeze akora. Ikintu yakoze Imana yaramufashije abarafise bwa buryo mugabo yabayobuje kudemisiona mu buzi bwose yari karakora bwari ko buramuhera ademisiona kugira ngo atangure kugerageza hose mu myaka muri Kenya sigaje arabe ko yosiga avuze ibyo yagomba kuvuga kuko yasanze ibyo yagiye kuvuga byari byo kugira ngo arondera amahera. Iki kintu Imana iba yaraguteretsemo kirashobora kuba rimwe kinyuranye n'ico uri kurakorera mu murondere bw'amahera. Ubundi umwegeze kutugisha tugira ngo Yesu ubundi apa yuko yaraza afise mission ivuye ku Mana mwisi yarafise titre kanaka yakora akaza kahe yafasha se kubaza iyo akibaza ngo mission yo kwari kubaza twomumenyeye ku ntebe yabajije nyinshi kandi byinshi yakoze tuje dutandukanye cy'Imana yaturemeye n'akazi ka misi so kugira ngo turondera amahera. Iyo tutabitandukanije duca tubifatanya umuntu agaca yisanga ariko akora icyagomba kumuhemba agacibaza ngo Imana yamuterekeyeho ariko nimba ndiko ndakora icyo yanterekeyeho irabizi ko ibindi hariho ibindi yavuze ngo twitwara ibigabo Imana n'ubugororoka ibisigaye n'inyongera. Iyo ndiko ndakora icyo yandemeye ni bwa bwami bw'Imana ndiko nditwararika ibisigaye nayo ntiyemera ko nanjye nshasigaruka. Sinzi ko ntabwo kuvuga ibyo navuze ariko Imana ibaho umugisha nashimiye cyane abantu bateguye ibikorwa hama cyanjoye cyane uko nasanze duhuje umuhamagaro ndacyaruguje ariko ibinyere n'ivyo nifuza babwiye miringo azoja ategura ngo guhamagara abantu nayo ndabifise nk'igikorwa iri kinyere ridaheze nababo tumaze kureba ko ndamaze kubivuga nayo nifuza kuzohamagara abajene gutyo. Cyanjoye nuko nabonye abantu bakuze bishitse nkabona no kenera guhamagara mu mukaza mukadushikira iyi message ndagomba kwishika mu rwanda rwacu ndagomba kwidushikira ibi naje nagiye kwitora inyuma yo kugerageza muri byinshi
yavuze ngo iyo umuntu amaze kubona ko adafite talent basi nakoreshe ya passion. Ndavuga ngo uyu mutwe dufise nitutawukoresha twiyumvira ingene twe tuza kubaho, tutawukoresha twiyumvira ingene twobeshaho abandi bantu, igihe kimwe tuzowukoresha twikorera ibyo abantu biyumviriye ibyo bashitseho. Turashobora kuba tubitaho ndazi ko bw'ikirundi kigoye. Uyu mutwe twe dufise nitutawukoresha mu kwiyumvira, nitutawukoresha mu kwiga, tuzowukoresha mu kwikorera ibyo abize bateguye. Kiratahutse. Uno musi turajana je nkaja kw'ishuri cyangwa nkaza muri seminaire kwiga, nawe ugaca wigumira muhira ntimuze wawe ndakaza bakuvuga ngo kwakiri akarira baje siko akarira baje wawe ndagaca guma muhira. Wowe hariho ibintu utahanye no munsi nubwo ufise imyaka mikenya nk'iyo wibaza ko ufise canke myinshi nk'iyo wibaza, mugabo umunsi umwe uzokora ikintu hama wamuntu acazana wa mutwe kwikorera yari kuwukoresha nkawe. Bamubajije miringo mbega nkuno munsi ntugire ikibazo ubonye babandi mwigana bageze mu wa kabiri canke mu wa gatatu. Umwanditsi umwe yavuze ngo umwanya wamaze wigereranya n'ubuzima bw'abandi ungana na mutonya wataye n'umwanya wataye muri muto wari ufise wo kubaho kw'isi. Dufise ubuzima bugufi, ibaze muri ubwo bugufi ufise ugaca ufatamo umwaka wo kwikompara na miri, ugaca ufatamo umwaka wo kwikompara n'umuvideographe ariko aradufata image, ahubwo namwe kwikompara na jewe nyene mbemana ni iki wanteretsemo. Ndahejeje nkunze kuvuga ibintu bine bishobora gufasha umuntu mu kwimenya, ari icyambere n'Imana ko niyo yamuremye. Sawa? Ariko birashaka kuvuga uti Imana nasenze ntiwanyumva canke yaravuze nk'umwamenyana bivaye n'ingane bitandukanye umenyeranye. Urashobora kubaza abantu batanu bari uza anturo yawe bakuzi faiblesse zawe na force zawe. Mbega by'ukuri jewe ndinde? Igihe kimwe na participé muri anniversaire y'umugenzi baravuga ngo twandike ikiza cyose tumuzi, ngo ntihagire n'umwe yandika kibi. Ndavuga ati urupapuro n'imigwe muraronka kuko none byiza deja kuri anniversaire n'umwicanyi bandika ko byiza ku mpanda n'umuntu yahora akora bibi rwose emana bavuga ko atamwiza nkawe. Ndavuga ati je mutampa ngo nandike bibi byiza bireke kuko bose baraza kubivuga, ariko turakenera abantu tugira amadefo yacu. Rero aba bantu batanu bari hafi yabo kubwiza ukuri batakubesha, hama ibintu baza kuvuga bitanu baza kuvuga ibitandukanye. Umuntu wese ukwiwe shirapa nimba hari Imana yakubariye gishire ku ruhande baye nivo ya kabiri nivigira gatatu. Mbega hamwe wo kwisanga usigaje iminota 5 gusa kuvuga kwisi ni kihe kintu woba barakusize kidakusoretse? Ni wasanga wo wabazwe no kusiza abana batamenye mu ishuri umuhamagaro wari ubwigisha, ni wasanga wo wabazwe no kusiza igihugu cy'u Burundi mu bukene Tanganyika kidoyi kadushikira muhira muri umuhamagaro wari wa environnement. Ibaye intambwe ya gatatu ndahejeje kavugiye kane turondera amahera kubera ikintu kanaka tugomba kuyakoze. Twiga kugira ngo turondera amahera bamwe bamwe, dukora kugira ngo tunoronke amahera ko twagombye gukora kugira turonke imitima, ariko ntacu nimba wabikoze gutyo nyene fata ko yamahera ko yose bari mu mwana niki kiwo tuyashiramo. Mbega ucuhamagara abajene ngo bagaburire bige muri ico gihe uzobukeneye ko umuhamagaro uzobunyanye n'ubwira ngo abajene bamenye. Mbega ucugura imiduga ikomeye mu gihugu muri ico gihe umuhamagaro wari kurangaza forward ushaka mu nzira akaba ari winjiza imiduga mu gihugu. Ibyo bintu bine ni wavyegeranya birashobora kuguha ama image y'abantu batatu batandukanye, ariko muri abo bantu batatu ubuzima bwawe buzobuvuye mu buzima bw'abandi benshi bugeze mu bwa batatu uzobusigaye guhana nabo batatu basi, soit mu mécanicien, soit mu électricien, soit mu électronicien. Okay, urashobora gusanga ibintu bitatu vyohura bigatanga ikintu kimwe. Kuko mécanicien ashobora kuba ari umu électricien, ashobora kuba ari umu électronicien toujours, cyangwa ukabona bitatu bitandukanye, kimwe kikaba ari gwawe ibisigaye ari Imana gwawe kugira ngo kigaburire abandi bantu. Ibyo byose ni waheza kubimenya ukavuga uti ndagitoye niki, hasigaye kutangura nawe utangura nta wundi wo gutangura. Abavyeyi bo guherekeza mu gihe bafise nkuko bamiriye yabikoze, ariko ushobora kuba utafise n'umuntu twari turi kumwe ngo none ndafise umuvyeyi yamaye amashini noca ngira iki. Dufise Imana yamaye iteguriye guherekeza decision nziza yose umuntu afashe, gusa nta limite ifise nta n'amatariki mwahanye, tuba dukeneye ngo bikore mu mwaka umwe, ishobora kuba umwe cyangwa ikagutana. Byose ni ubwira umwana w'umuntu abo ukomeye kandi abo ushitse. Ndabashimira ko umuntu wese afise ikintu Imana yamuteretsemo. Bavuze ku makonti ya réseaux sociaux yaba Facebook yaba Instagram yaba YouTube, ndavuga ngo uri gukurikirana nde. Bavuze ku mucoach, bavuze ku
bavuze byinshi ariko ujya muntu uri kurakurikirana ugomba gusa nawe nimba kuri rezo sosiyo gukurikirana Diamond Platnumz uditerwa gusa nawe kuko inyambaro wambaye iza kubisa nawe nimba ukurikirana Shere niyo nizigi niho wavuga turabyumva nimba ukurikirana Pasteur naka niho wavuga turakumva nta n'impamvu ukeneye kwinda kubaza gukurikirana ibiki ukunda kuravya ndabibona ni n'abadamuzi uwo muntu setu mugabo twebwe natwe bari badukurikira tuko tubahiki bamwe ngaho niwe murakomeye musaba amakonti ya Facebook ariko abantu 6 bakurikirana abandi 3 abandi 4 ntaco bitwaye kandi nitiza muguri kubagaburira iki abashije kwitariki yo kuvuga itariyo nuko babivuze uko babwira ko umubeshi urasengero ry'abantu 6 bakuze nk'umubeshi kuraje bangaye niyo kwiza 10 canke no kubwira benshi imana izogurembe impembo yashobora kuba nziza canke bibaye n'ingere bitwaye ahubwo reka konti zacu basize tuje kuvuga ibyo turi twambare kira kintu turi na cyakunze ndabaza ngo muvuge icyo yambaye ni kubera ko yaje yambaye icyakora ntuza kumwihenda ko twahase kubaza ko umupadiri vaye n'ibyo yambaye ariko yambaye umwambaro wiwe abenshi ngaha twambaye itari yacu staff zanyu za Facebook za WhatsApp za Instagram ariko mwebwe bave babivuze ngo urasanga umuntu yareheje umuntu agasura katariko ashika mu gihugu ati no siwe na kubera turabesha ku marezo sosio reka twambara abo ni mu basketere kina basket bigaragare imana muri basket yawe nimba ushize ko boss y'umupira ndondera imana umuhaye iki muri message y'umupira ni iki nofashisha abantu kuri imana bakumugisha reka se bindi byinshi murakoze